waruzi yuko ushoboye gukoresha ikiviringanya ushobora kwivura indwara z'amafyigo? Nk'akarorero lithiase renale, waruzi yuko ikiviringanya ushobora kugikoresha ukaba ushobora kwivura amaedeme, ukuvyimba kw'amaguru biturutse ku mafyigo, amafyigo akora nabi? Waruzi yuko iyo ukoresheje ikiviringanya ushobora kwivura abantu bafungura indya ntizinogererezo, ugasanga birabagoye kugira ngo indya zive mu nda? Waruzi yuko n'ikiviringanya ushobora kugikoresha tukivura indwara z'umuvuduko w'amaraso? Kandi ikindi nacyo kiviringanya kirakora mu gutuma umubiri urinda kanseri, kugira ngo urinde umubiri wawe indwara za kanseri. Iyo umuntu akoresha ikiviringanya arashobora kwirinda izo ndwara zose. Nimumva yuko Imana yatugiriye neza. Ushobora kwibaza ni gute umuntu ashobora gukoresha ikiviringanya? Biroroshe. Ikiviringanya kubera kirimo ubumara bita solanine, nicemewe ko umuntu ashobora kugikoresha ari kibisi. Ushobora gufata ikiviringanya ukagitonora, hama ugaca ugiteka mu tuzi dukeya kigaca ku ziko. Kimaze guca ku ziko ukagifungura. Iyo wagifunguye urashobora kwivura ukoresheje ikiviringanya. Nimumva rero ko Imana ari urukundo. Nimuze rero ku muntu afise ikibazo kuri bitwavuze akoresha ikiviringanya yagitese, hama niyamara kugiteka ugiriwe amahigo urashobora gushiraho ipoivro, hama ukagifungura, uzoba wivuye izo ndwara zose navuze. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu.